bakuzi b'Imana mwese, umunsi nk'uyu twama dukoranira hamwe twese nka Ekleziya Muryango muri za nzego uko ari zitatu, ubw'abasaseredoti, ubw'abihebeye Imana n'ubw'abakristo barayige, kugira ngo imbere ya byose twigine Yezu Kristo, we musaseredoti mukuru kandi w'intahava, umusaseredoti mukuru kandi w'intahava, kuko we watabaye umusaseredoti kubw'isigwa ryo ku mubiri, yamubaye nyabuna mw'isigwa rya Mutima Mweranda ryabaye mw'isamwa ryiwe mu nda y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ni kubw'ivyo ari we wenyene ari umusaseredoti mukuru kandi w'intahava, twese ababatijwe dukesha ubusaseredoti bwacu, naho ari ku rugero rutandukanye. Yezu Kristo niwe musaseredoti mukuru kandi w'intahava, ni wa wundi watubwiye w'itanguriro n'iherezo, Alfa na Omega. No muri iryo banga ry'ubusaseredoti nyene, uyu munsi rero ucuba akaryo keza, kuko ababatijwe twese dukengurukira uyu musaseredoti mukuru yadukunze akatugira bagenzi biwe mpamfe, gushika naho adusangiza kuri iryo teka rihambaye, iteka ry'ibanga n'ubutumwa bwiwe. Uyu munsi ndahimbawe imbere ya byose nuko turi kumwe, turiko turigina dukenguruka ubusaseredoti bwacu, turi kumwe n'intumwa ya Papa, umusaseredoti usumba zose mu basaseredoti bari ku isi, kuko ari we musubirizi wa Petero Mweranda. Ndahimbawe kandi nuko abapatiri bose, oyasi bose, abapatiri ba diyosezi ya Bujumbura baje kudusangira imbuga y'imisa iduhuza, bakaza bazananye n'igihugu c'Imana dufashanya kuragira, kigizwe n'abihebeye Imana n'abakristo barayige. Iyo niyo Ekleziya. Turi Ekleziya yakoranye rero kugira ngo yigine kandi ikengurukire Yezu Kristo umusaseredoti mukuru. Bakozi b'Imana mwese, uyu munsi naho twigira umusaseredoti rusangi, twese dusangiye muri Ekleziya Muryango kubw'ibatisimu twahawe. Murazi kandi ko ari wo munsi nyezina wo kwigina abasaseredoti batorana iryo banga bw'ubutumwa bwabo, bw'ubuzima bwabo bwose. Nico gituma ndagira ngo banze nkeze kandi nkengurukire abasaseredoti bose tugisangiye ibanga n'ubutumwa, kandi ku munsi nk'uyu bakabigaragaza kuko Ekleziya ibiduhimiriza iyatakibibuza. Ndabakengurukiye cyane rwose ku butumwa bw'umwaka wose mumaze abasaseredoti murangura, kuva wa mwaka n'abahezagirira amavuta Mweranda hari ku munsi nk'uyu nyene, nkayabarungikana nk'isuka mu minwe y'umurimyi. Abakatekumeni mwafashije kubona umuco bashikana kukwemera inkuru nziza, abagwaye mwasize ngo bareme, niyo baramutse batambutse bagira urugendo rwabo rwanda babumva bafise amahoro ku mutima. Abakristo bashasha n'abakomejwe mukoresheje amavuta Mweranda ya Krisma atuma tuba ingingo zimase koko kuri Kristo, abo bose ku munsi nk'uyu nibabatume mukenguruka, kuko mwarakoze ibyiza, kuko mwafashije Imana gukiza abantu. Mwongere mukenguruke n'ayandi masakaramentu yose mwatanze muri uyu mwaka muzima, mukenguruke
impanuro, imfashanyo ndemeshamutima n'imfashanyo nyene z'ubuzima bw'umubiri mwagiye muratanga uyu mwaka wose muziha abo bose bari bazikeneye. Nako nyene ubwo nibwo butumwa dukura kuri Yesu bwo kumenyesha inkuru nziza boro, bwo kumenyesha ababoshwe n'abacinyizwa ko babohowe, abahumye nabo ko bahumutse, maze kuri bose nabo tukabamenyesha umwaka w'ubuntu bw'Umukama. Ni muri za nyigisho, ni muri za mpanuro mutanga umuntu ahava akaronka umuco, yahora ameze nk'impumyi kuko atazi iyava n'iyaja, agahumuka akamenya inzira irora mw'ijuru. Ni muri izo nyigisho be n'amasakaramentu azikurikira abantu bari baboshwe ku mutima no ku mubiri bumva ko babohotse, naho umunyororo w'impome mubandanye bababaza mugabo bakababara mu mwidegemvyo w'umutima, kuko bamaze gusubiza hamwe n'Imana kandi bakaronka n'ubukomezi bwo kurinda ibibababaza byose. Mukora ibikora Imana, dukora ibikora Imana, si ku bwacu, ni kubw'ubushobozi bw'Umukama. Basaserewe dusangiye ubutumwa, igikorwa cyo kubohora cyangwa cyo kubohoza abandi, igikorwa cyo kumenyesha ko impumyi zihumutse, igikorwa cyo gutangaza umwaka w'ubuntu bw'Umukama, ni igikorwa Yesu wenyine yashoboye kurangura ijana ku ijana, kugira ngo twebwe abantu bamagara make, twebwe yasangije kuri iryo teka ry'ubutumwa bwiwe dushobora ico gikorwa, tubwirijwe rero kubanza kugerageza kumera nkawe. Erega aya majambo y'inkuru nziza yavuga twumvise mu gisomwa c'uyu munsi, muriko murabisoma neza, aza hagati mu kigabane ca kane c'inkuru nziza ya Luka, yatanguriwe na ya majambo atubwira ingene Shetani yagerageje kosha nabi Yesu. Aya majambo twumvise aza hagati, mugabo igitangura aya majambo ni ca gihe Shetani yagerageza kosha nabi Yesu. Aya majambo nyene rero niyo aca kurikirwa n'ubutumwa bwinshi Yesu yaranguye, haba mu kwigisha, haba mu gukiza indwara z'umubiri n'iz'umutima, be no mu gusubiza iteka abakumirwa bose. Muri ico kigabane ca kane umuntu aca abona umengo ni Yesu uko abwirizwa kuba umutumwa w'Imana. Muri ico kigabane ca kane umuntu aca abona ingene umutumwa wese atorerwa iryo banga abwirijwe kumera, kubanza kubohoka kugira ngo ushobore kubohora abandi. Kubona Luka mweranda yashize ayo majambo twumvise uyu munsi hagati y'intsinzi ya Yesu kuri Shetani n'imbere y'ubutumwa bwose bwa Yesu, tubwirijwe kubona mu nyigisho ikomeye kuri twebwe abasaseredoti dutora n'ubusaseredoti n'ibanga n'ubutumwa bwacu. Tubwirijwe kwama tuzirikana ko ubu butumwa bwa Yesu, nk'uko nariko ndabivuga, ubutumwa bwa Yesu ashima kudusangizako tutobushobora na busa mu gihe tutemeye kubanza kubohoka twebwe nyene ngo dusigwe ariko twabohotse, dushobore rero kugenzwa na mutima mweranda gusa. Muvukanye dusangiye iteka ry'ubusaseredoti, rya jambo ngo tutari kumwe ntaco mukwishoboza mw'ibanga ryacu ry'ubusaseredoti rirahambaye cane. Tutari kumwe ntaco mukwishoboza, nta na kimwe mwoshobora. Bivuga yuko nivyo wokora vyose ukora ibindi mugabo atari ivy'ibanga.
mugabo utitwararitse kubanza kubohoka ukiyamura ibifashe byose aho bifatira, ukaza rero urareka Imana igusige ugenzwe n'umutima wayo, ntacyo wowe uri urashobokora mu byerekeye ibanga n'ubutumwa bw'abasaseredoti nari bwavuge ngo uri kurarukira ubusa. Nicyo gituma ku munsi nk'uyu tutosiga inyuma gusaba Imana ngo igufashe twebwe abasaseredoti kubohoka muri ibyo byose tutarabohokamwo, byaba ibi byo kurondera imikate n'amaronko Shetani yagombye kugaragarizamo Yesu, byaba ibyo kurondera ubukuru ubanje gusenga ibitari Imana nko gusenga Shetani, ibyo kurondera kwishyira hejuru no kugeza Imana, ibyo byose tubwirijwe gusaba Imana ngo Imana itubohore dushobore kubohoza abandi. Tumaze kugerageza kubohoka muri ibyo byose no mu bindi bisa n'ibyo, niho dushobora korohera Imana ngo yibandanirize rero ubutumwa bwayo ikoresheje ingabirano n'ubushobozi yahaye umwe wese muri twebwe. Ntihabuze aboca bagira bati none twobohoka gute? Dukurikije uko Yesu yabyifashemo mu nkuru nziza y'uyu munsi, uko nababwiye ikigabane cyose cya 4, inzira nyayo kubohoka ituma n'ibindi byose bikunda niye y'ukwaba wisunga ukuri kose kuri mu ijambo ry'Imana, kwaba uriko urisunga uragendera ukuri kose kuri mu ijambo ry'Imana. Yesu nta handi yakuye ubukomezi, nta kindi yifashishije atari uko yagumye atsindisha Shetani ukuri kw'ijambo ry'Imana. Aho iyo Shetani nka sekinyoma nyene yagumye igomba kurifobeka mu kuvuga gace gusa, igomba guhendesha Yesu, kuko Shetani irazi ijambo ry'Imana nayo, ariko izirafata kandi agace gatonya ubusa n'ubusa akibona nyine ko ariko gakwiye kugira ngo ifure, akaba ariko igusomereza, ikaca yivugira ibindi byayo, ugasanga wamaze gutemba utagira n'ikubyura. Yesu yaguma yishimikije ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi ukuri kose kw'iryo jambo ry'Imana. Gushimikira kw'ijambo ry'Imana mu buzima bwacu, mu ibanga ryacu, mu butumwa bwacu, nibyo natwebwe twashimye gushimikirako muri uyu mwaka w'ubutumwa muri iyi diyoseze nkuru yacu ya Bujumbura. Kandi sintekereza ko mu maparuwase yose abasaseredoti bategereye ko mu migambi yose y'ubutumwa gutegekanya ubuza gutera ubureza abwibanza, gusoma ijambo ry'Imana, kurizirikana, nibyo biha umusaseredoti nyawe ushobora kurishikiriza abandi mu nyigisho zinyuranye kandi zuzuye zifise akanovera, bigafasha umusaseredoti kugendera ubuzima bwiwe iryo jambo ry'Imana ku buryo abamubona bashobora kurimusomamo kandi bagahimbarwa atarize no kuvuga menshi, kuko yitwararitse kuzarasoma azirikana agerageza kugendera iryo rirahabwa iryo jambo ry'Imana rikamumeramo rikamuhindura.
bihebeye Imana n'abakristo barayike baje gusenga mutumbereye no kudushigikira bondirere imbere yo gusozerera namwe musubiye kubakengurukira. Ndabakengurukiye cyane rwose kuko ugene mutwihanganira twebwe abasaseredoti banyu bitari bike kandi mukitwararika no kudushigikira mu mpande zose. Ndabasabye umubandanye muri iyo nzira kandi mbere murushirizeho kuko ga ntimubyibagire uko tuba abasaseredoti beza niko namwe batera iteka nanone turabanyu kuko ntitwakorotse tuva ku giti. Ese Bikira Mariya umubyeyi w'umusaseredoti w'intama akaba n'umubyeyi wacu ku buryo budasanzwe iyo dufasha twese gutera intambwe nziza muri uyu mwaka dutangura mu kwezi agira amavuta mashasha kugira ngo turushizeho kuba abantu babohotse kandi bagenzwa n'umutima